ndabivuze na kare ntibankunda ndabivuze Imana ishimwe cyane haleluya hari icyo bazongera ubundi ho ariko abakozi b'Imana babikora ivyo bamenye ko bari kubariba si ko ijambo ry'Imana rivuga namwembwe mumenye ko muri ko murasahugwa tukaje gusega no guherana amabutike yose amafaranga yo kure wari wayaronse ngo bace bakubesha ngo yazaniye Imana uzobugira wibwe abantu baririrwa banegura abandi banyavyaha kandi n'abara banyavyaha nkabo Imana idufashe cyane kubura umunyavyaha wabatijwe tacu usumbye umunyavyaha atarabatizwa icyo kimwe izindi mbwa zayiraba zitireka ingo dusubire inyuma dutahe ariko ureke ubwibone nawe urimbwa nk'izindi rero niko ndavuga ngo umuntu wese uwo munsi abantu benshi bazomaramara uri kuraba mu maso bo mwahora musenga nubereka ubabwira kuvuga mu ndimi gusa ikirundi utakize cyinshi wivugira indimi zo mu ijuru gusa munsi baguhaye abamarayika batishorera mujane mu mwobo wa Satani bazovuga ati yampaye nkabore nanaka hari n'ubona abantu bagenda baseguye ngo vyanse no kuhagarara ngo yacitse intege ngo kubera ngo yabuze umuntu kandi uwo yabuze ntiyamukunda niwe yamutesheje umutwe atuma ubwonko bwiwe buba paralize arapfa none hageze kuja kumuzika ngo nibamusegure urumva ngo ntashobora no guhaga niba kure kutembe watembye ke reka waryajya siga ariko mbona ndavyitegereza nkavuga ariko Mana we Mana dufashe naka umugore wiwe ni wavuga ko adashoboye guhagarara ngo kubera ngo umubabaro mwinshi n'agahinda byamuvunya amavi tuzi n'umubabaro umugabo yarafise kubera uwo mugore nyine Imana idufashe haleluya abagabo baje kwiririsha hejuru y'imva z'abagore babo babaturubitse kuva bakira bageni yishwe n'agahinda n'umubabaro wawe mugabo weretse abantu hari n'abicira ku rutoka agatotesha gusa akiga ngo yarize nahavuga ati reka have genda nibandanize ibyo narimo Porane biraba rero Imana idufashe ndavyo murabona ini ukuri kw'Imana nkaraba amajambo meza tubwira abapfuye muhora muyumva ukumviriza ukaraba urukundo abantu bakunda umuntu yapfuye n'amasezerano meza tubaha y'ibyo tuzosigara turakora kandi batakiriho ukaraba impuhwe tugirira wapfuye ingene isanduku n'ikiziga bavyengenga umenga ni kintu cyuhava kimeneka tugahomba kandi yapfuye kera gushinyaguriza ikiziga na byose byiza ariko abantu barakavye Imana dufashe cyane haleluya icubahiro twereka umuntu yapfuye kirarenze kandi akiriho utigeze umwubaha akiriho utigeze umusonera mugabo kubera agiye umuhagaze hejuru uri kurava ivyubahiro utampaye nkiriho uzobinzanira ndyamye mu kinogo ngo bimaririke Sekibi yatunyaze urukundo ararutwara adusigarana ipiano adusigarana ibitari adusigarana ingoma dusigara turatamba tudakundana urukundo arushira banywe bitabi nta munywe w'itabi yomara umusogoto adahaye ko mugenzi ngo akwega umwotsi nawe hari ivyo murabona habe n'umunywarumogi yo kwega umwotsi yabona mugenzi we yabuze ati kwega nawe imyotsi ibiri yarujanye mu banywa ubugoro n'abanywa inzoga usanga basutse mu kiwakure cyangwa naho haba ku icupa bapfa kuba baboreranwa gusa kenshi
iyo yabuze aramubwira ati pfa umusoma kuyiwanje. Ariko abakristo dusigara turatamba, umwe yasengera ngaha agasenga yifuza n'abusengera hariya, Imana tubabarire cyane, akisabira ibyiza umubanya akamusabira ibibi, ndetse byanamushikira akanezerwa agashima Imana avuga ngo aranezerewe. Imana ntiyifatanije n'abantu mu kibi cyabo. Imana iragorotse kandi Imana Urukundo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Ibi ndabivuga muraba ingana abarongozi b'amadini uno munsi bavuga yuko bihebeye Imana, bo biyemeje kujana abantu b'Imana hehe mu ijuru. Siko tuvuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko uno munsi hakaba hageze aho batonda, bamwe mu makanzu abandi mu bihete n'amakostime, ariko Bibiliya bayifise mu minwe, ariko mu mufuka bafise isumu bagiye guha bagenzi babo ngo bapfe basigarana uburongozi bw'isengero. Abandi ugasanga bafise ibiheko ngo bakeneye ngo ububasha, ubushobozi, ngo power, baguhuhukagwa. Wasohoka hanze bati ijambo ry'Imana babwiye nirihe ngo ntaryo nzi, ngo ariko icyo nabonye ngo hari ubushobozi. Ubushobozi ubu, ubushobozi budaturutse mu ijambo ry'Imana ni nyabaki, hari amapepo mwahuye nayo. Imana idufashe cyane. Umuntu agatonda kuwa Mungu kuvuga ubutumwa bwiza mu isengero, n'umuntu w'Imana ngo ni ambasaderi w'ijuru hano, kuwa mbere azovyuka ku mupfumu kugira ngo amwongere agaheko. Ngo uno munsi ngo ubushobozi ngo ntibwakoze neza. Data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yera, Imana igororotse, Imana itunganye. Urabereye gushimwa, urabereye gupfukamirwa, urabereye kwambazwa, urabereye gutazigwa. Izina ryawe rishigwe hejuru muri byose Mwana. Uri Imana izi byose kandi ishoboye byose, kandi ubera hose icyarimwe. Reka igitangaza cyawe Mwami kibe, ijambo ryawe rigira ububasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tunyarukire mu gitabo cya Yesaya 55, ahantu hakubwira ngo nurondere Imana bigishoboka. Imana ishimwe. 55 Yesaya duhere ku murongo wa 6 dushikane ku wa 11. Mwagezeyo abafise Bibiliya zo muri 57 ni ku rupapuro rw'amajana 815. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ijambo ry'Imana. Nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira ziwe, ugabitanya ariko ivyiyumviro vyiwe, agaruke ku Uhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro vyanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, ni ku Uhoraho hagize. Mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ivyiyumviro vyanje byitanguye ivyiyumviro vyanyu. Nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru, ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubi vy'imbuto, n'urya ikamuha ivyo kurya. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosozera icyo naritumye. Tuvuge ngo amen. Turangirize gusoma mu vyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 17 n'uwa 18. Amajambo yabwiwe ishengero ry'Irowadikiya.
haravuga ngo kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntacyo nkenye, ntumenye ko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo uri impumyi ugenda menya. Ndakugira inama ungure kw'inzahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi, ungure ko n'impuzu zera ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ku muti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Tuvuge ngo amen. N'aya majambo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amajambo aduhamagarira kurondera Imana ngo bigishoboka. Haragihe biba bitagishobotse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kurondera Imana bigishobotse, gukunda Imana bigikunda. Hari abantu bizeye yuko nibapfa bazosiga amahera, abasigaye bagasigara basomeshereza imisa kugira ngo Imana ibatunganirize iyo baroye. Wapi, ni kinyoma mutupu. Ntavyo. Bibiliya ivuga ijuru ikavuga n'umuriro. Nayisomye kuva mu itanguriro ndagenda ndayimarira mu byahishwe Yohana inshuro zitari nke. Nabuzemo akajambo kitwa purgatori nta kabamo. Uretse no kugasoma ngo gasigure kutariko n'ukwandikwamwo ntikabamo. Utagiye mu ijuru ni mu muriro, kandi aho hose itike ikujanayo uyivana ino ukiriho. Umaze gupfa birarangiye, nta yandi mahitamo. Urindiriye urubanza. Imirimo wakoze izoguherekeza igushikane mu rubanza, noneho werekwe aho ukwiye kuja bivanye n'imirimo yawe. Imana ishimwe cyane. Yohana yahishuriwe byinshi, niba yaduhaye ijambo ryiza rikubwira ngo ubesha kubera iki, ubesha gute? Ubesha gukunda Imana, Imana utarigera ubona na rimwe, kandi wanka mugenzi wawe. Musa haravuga ngo Imana n'urukundo. None umuntu w'umunyamahane, umuntu adashoboye kubana n'umuntu n'umwe amahoro, umuntu adashoboye kwiyumvira iciza ku wundi, yovuga ngo azi Imana arayikunda kubera kuyitambira no kuyitangira ibigira 10, cyangwa kuvuga gusa ko avuze ikarata y'ubukristo? Ubwo niwe yoba akunda Imana? Oya. Ni inkozi y'ikibi, ni umunyavyaha, ni umwajenti wa Satani yinyegeje mu ngoro y'Imana. Nongeye ndababwire yuko ishengero ry'Imana sizi impome n'aya matafari n'ibivyuma biri hano. Aha naho duhurira gusa kugira ngo duhimbaze Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko ingoro y'Imana ni wewe. Nubwo woba musengera mu nzu canke mu nyubako y'amakaro, amamarubure, ariko utubuye tutubuyenge tw'igiciro, ariko mu mutima wawe hari umusaka, ibitangurirwa by'urwango, inzigo, amacakubiri, ubwicaye n'ivyumviro bipfuye, uzohasengera banakubeshe yuko n'imvugiyemwo bayihezagiye, ariko amaherezo utumbereye muri Gehinomu. Imana ntiba mu mpome z'amatafari, Imana iba mu mutima w'umuntu. Haleluya. Bwana sifiwe. Kunda mugenzi wawe uzoba ukunze Imana. Sonera mugenzi wawe uzoba wubasha Imana. Imana ishimwe cyane. Murandaba uburyarya buri mu bantu, kicara nkashika hasi nkiyumvira ibyo nsoma muri Bibiliya n'ibyo mbona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nkabona kuzoshika muri iryo juru tuvuga bizotogora. Kuko umunsi Imana yavuye ku ntebe y'imbabazi ikaja ku ntebe y'imanza, ntacyo uzoba ukihendahendesheje na kimwe. Imana iragororotse, niyo nyene ubutungane. Imana ishimwe cyane.
nta masuri zo gutuma, tuzoyihe giturire, tuzoyibwira ikintu na kimwe, zovuga ati ibyagazwe byanje byarakweretse icyo ngomba. Wakirenze ko nibigirankana, winyegeza mu bantu, wiyeza wiyita umuntu mwiza kandi uri inkozi y'ikibi, bigiye ku mugaragaro, tumbera Satani wakoreye. Uwo munsi abantu benshi bazomaramara. Uri kuraba mu maso bo mwahora musenga, nubereka ubabwira kuvuga mu ndimi gusa, ikirundi utakize cyinshi, wivugira indimi zo mu ijuru gusa. Munsi baguhaye abamarayika batishorera mujane mu mwobo wa Satani, bazovuga ati yampaye nkabore nanaka. Kubera ibyaha byo yabikoreye muri gwihishwa. Inzigo yiwe arayinyegeje, ikinyoma yarakinyegeje, kuko mu mutima w'umuntu habonwa n'ijisho ry'Imana gusa. Umuntu yokubesha ko gukunda kandi ejo azobyuka gusurira ikinyoma, kandi yarayakubesha ko mukundana, afise randevu neza yo kuja kuzana igiheko kugira ngo akwice canke yice ibyawe. Imana dufashe, turondera Imana bikigize gute. Mureke ndababwira uburyarya je mpora mbona. Imana ishimwe cyane, kandi nawe uhora umubona. Mpora ndaba ugusonera dusonera umuntu yapfuye, iyo tugiye ku maziko kurarenze. Yemwe ikiziga baragisonera, niyo tugiye haryamye ikiziga ciwe kiryamye ko umuntu waba yagiye kera, ntagwamo wohumva, haracecetse, ntawe uvuga ibyo ashatse, bakubwira ati reka reka, nta bindi biyago bibera. Hari n'ubona abantu bagenda baseguye ngo vyanse no kuhagarara, ngo yacitse intege, ngo kubera ngo yabuze umuntu, kandi uwo yabuze ntiyamukunda, niwe yamutesheje umutwe, atuma ubwonko bwiwe buba paralize, arapfa. None hageze kuja kumuzika ngo nibamusegure, urumva ngo ntashobora no guhaga, niba kure kutembe watembye kera, reka waryajya siga. Ariko mbona ndavyitegereza nkavuga ariko Mana we, Imana idufashe. Naka umugore wiwe ni wavuga ko adashoboye guhagarara, ngo kubera ngo umubabaro mwinshi n'agahinda byamuvunya amavi, tuzi n'umubabaro umugabo yarafise kubera uwo mugore nyene. Imana idufashe. Haleluya. Abagabo baje kwiririsha hejuru y'imva z'abagore babo, babaturubitse kuva bakira abageni, yishwe n'agahinda n'umubabaro wawe. Mugabo weretse abantu, hari n'abicira ku rutoka agatotesha gusa, akiga ngo yarize, nahavuga ati reka reka genda nibandanize ibyo narimo. Murane biraba rero, Imana idufashe. Ntabyo murabona, iyi ni ukuri kw'Imana. Nkaraba amajambo meza tubwira abapfuye, muhora muyumva, ukumviriza ukaraba urukundo abantu bakunda umuntu yapfuye, n'amasezerano meza tubaha y'ibyo tuzosigara turakora kandi batakiriho. Ukaraba impuhwe tugirira uwapfuye, ingene isanduku n'ikiziga bavyengenga, umenga ni ikintu cyuhava kimeneka tugahomba, kandi yapfuye kera. Gushinyaguriza ikiziga na byose byiza, ariko abantu barakavye. Niba dufashe cyane. Haleluya. Icubahiro twereka umuntu yapfuye kirarenze, kandi akiriho utigeze umwubaha, akiriho utigeze umusonera. Mugabo kubera agiye umuhagaze hejuru, uri kuramuha ivyubahiro. Ivyubahiro utampaye nkiriho uzobinzanira ndyamye mu kinogo ngo bimaririke. Mwe bizobamarira. Ubwo rukundo utanyeretse nkiriho uraruzanira ku mpanda ndyamye,
mwisanduku ntumva ntabona inyo zatanguye kunjagata mu magufa zita uvuge ngo ukimpaye ngo ndakikoze iki haya Imana dufashe haleluya mwemere abantu bafise ubugenzi bafitaniye ubugenzi bw'ibinyoma ibinyoma Imana dufashe cyane umuntu muratemberana imyaka 20 umuntu mukanywana imyaka 20 mukabana muri association ya siporo cyangwa y'ibindi bintu imyaka 20 utazi umugore wiwe utazi n'umwana wiwe ukavuga ngo umuntu murakundana mukundaniriye Imana dufashe cyane haleluya Bwana zifiwe ntuziwe nahaba ndahuze kandi mu magenda y'imyaka 20 na ntuzi umugore wiwe ntuzi n'umwana wiwe urabarengana nta narifite umuhaye mugabo ngo umuntu ngo umugenzi cyane w'uyo muntu iwe ukaja kuhamenyeshwa nuko apfuye uri kurahabarira ikizugiye kugandara gusa mukiriyo washikayo ukabanza kubaza abo hasanze ati mbega umupfakazi we n'uyuwe ntawuzi abana barengana mu rugo ukabaza ngo aba bose bari gwiwe nta numuzi bana bakoreka akavuga ati uzi ko ntarinzi ko afise abana bangana gutyo wabamenya gute utigeze umukunda mwarabeshana hageze ku barundi hoho turaba expert muri iki kintu umurundi yo gusororera ikaziye y'inzoga ukaboregwa ariko wo mubwiye uti ngurana amahera y'ikiro cifu n'ibiharage njane muhira akubwira ngo muri no misi nta kigenda mugaba aguha inzoga uboregwa muga ntiwo mubwira ngo muhira ngo hari dosiye y'ubukene ngo mubwire ngo mpa ukuntu njane muhira wapi ariko utashugira gute wicako ukabaka bibirere utagishobora guhagarara uyo ngo numugenzi rero wawe Imana dufashe cyane haleluya Bwana zifiwe haleluya none umuntu nk'uyo urumva apfuye tuvuge ko ari wowe nshuti nziza asigiye umuryango usigaye iyo amen umuntu muzicarana gatatu ukumva nakabaje amakuru y'umugore n'abana cisha nk'umurongo nta bugenze mufitaniye sivyo ntugate n'umwanya uvuga ngo nakana oya mugendure neza umuntu muzo kwicana kabiri gatatu kane ntakubaza amakuru yo muhira ubwo bugenzi bw'ubushiremo kabaza sebiko amen Imana ishimwe haleluya mureke twere ku rukundo abakiriho n'abapfuye bo barababesha bakanababeshera byinshi ariko mporangira ikigongo umuntu yapfuye wa najya amajambo muvuga muzoze murayumvira ko ngo genda ngo ariko ngo dusigaranye amaganya sije muhora muvuga ngo igira amahoro ngo dusigaranye amaganya ariko ndababaza umuntu akiriho yarakoreye umuryango apfuye umuryango awusigaranye inka zikamwa awusigaranye itongo rinini rimera kandi rimeze neza umuntu arapfuye yarubatse impangu yaraguze imiduga amahera muri konti arimwo arayibasigiye none mumuhagaze hejuru mu kinogo ahari ngo genda udusigiye amaganya ayo niyo maganya musigaranye Imana dufashe cyane haleluya ukaja wumva ngo uragiye ngo ariko ngo genda ngo dusigiye amaganya musigaye murarya Imana ishimwe cyane
mu mirima yasize arimye yatabiye itongo, musigaye muranywa amata y'inka ziwasize, musigaye muranyonga imiduga asize, musigaye murishuza ruwaye ku mpangu yubatse, muriko mutembera mu miduga asize n'amakonte, muriko murarutira amafaranga. None muramuraniye kuvuga mutigende wari intwari uri umugabo, udusize mu bintu vyiza wari waraturuhiye, ivyuya wabize papa bizodutunga gigire. Imana kwakira ngo genda udusigiye mu maganya, kudusigaranya amaganya, ariko nta soni kuzukububeshera wa. Imana dufashe cyane. Haleluya, Bwana sifiwe. Mureka ndababwire, nimba bitunaniye gukunda bakiriho, nimba bitunaniye gukunda bagenzi bacu bakiriho, imitima yacu ikuzura urwango, ikuzura ishari, ikuzura inzigo, ikuzura ubugunge, ikuzura amacakubiri, ikuzura n'ikinubwe n'akagaye, iryo juru turirimba ntajyo tuzobona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kwirirwa turibesha ngo tuzoja mu ijuru bizotugora nimba bitunaniye gukunda bagenzi bacu. Imana ishimwe cyane. Nimba bitunaniye kubana amahoro, nimba byatunaniye kwihanganirana, bikatunanira guciranira imanza nziza, bikatunanira gufashanya tukiriho, nimba imitima yacu yuzuye imigabo mibi, nimba imitima yacu yuzuye kujingitwa, nimba imitima yacu yuzuye umururazi, akanwa kacu agenda kuzuye amajambo y'ubumara, nta juru turiko turajamo, ntajyo. Imana idufashe cyane. Indirimbo zacu zizoba ari iz'ubusa, twaririmbiye ubusa nimba tudakundana. Ibigira cumi byacu twatanze bizoba byabaye imfa gusa nimba tudashobora gukundana hagati yacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amashikanwa yawe n'ay'ubusa nimba udakunda mugenzi wawe. Imana iravuga ngo ikimaze cy'umunyakibi ni gisesema mu maso y'Imana. Nimba uri umunyakibi, abantu bagahaguruka kuza gushikana ishikanwa hano cyaye gutanga ihigira 10, ugahaguruka muri bo, tutahe wikubita ugatuza ngo jewe ngo nahaye Imana. Oya, wayihaye igisesema, ntiyo gushimira. Ikigomba kuyiha ubwa mbere ni umutima wawe utunganye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ari uko bimeze, ntacyo twaba dusumvya abandi banyavyaha, abasambanyi, abarozi, abicanyi, abarozi n'abanyamadini. Ntacyo twaba tubasumvya. Amahezo ya twese yobarama. Imana idufashe cyane. Haleluya. Sekibi yatunyaze urukundo, ararutwara, adusigarana ipiyano, adusigarana ibitari, adusigarana ingoma, dusigara turatamba tudakundana. Urukundo arushira banywe bitabi. Nta munywe w'itabi yomara umusogoto adahaye ko mugenzi ngo akwega umwotsi nawe. Hari ivyo murabona? Habe n'umunywarumogi yo kwega umwotsi yabona mugenzi we yabuze, ati kwega nawe imyotsi ibiri. Yarujanye mu banywa ubugoro n'abanywa inzoga, usanga basutse mu kibakure cyangwa naho haba ku icupa, bapfa kuba baboreranwa gusa. Kenshi iyo yabuze aramubwira ati pfa umusoma kuyiwanje. Ariko abakristo dusigara turatamba, umwe yasengera ngaha agasenga yifuza nabo usengera hariya. Imana tubabarire cyane. Akisabira ibyiza, umubanya akamusabira ibibi, ndetse byanamushikira akanezerwa, agashima Imana avuga ngo aranezerewe. Imana ntiyifatanije n'abantu mu kibi cyabo. Imana iragorotse kandi Imana Urukundo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe.
ibi ndabivuga muraba ingana abarongozi b'amadini uno munsi bavuga yuko bihebeye Imana, bo biyemeje kujana abantu b'Imana hehe mu ijuru. Siko tuvuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko uno munsi akaba hagazaho batonda bamwe mu makanzu, abandi mu bihete n'amakostime, ariko Bibiliya bayifise mu minwe, ariko umufuka bafise isumu bagiye guha bagenzi babo ngo bapfe basigarana uburongozi bw'isengero. Imana dufashe. Haleluya. Abandi ugasanga bafise ibiheko ngo bakeneye ngo ububasha, ubushobozi, ngo power, baguhuhukagwa. Wasohoka hanze bati ijambo ry'Imana babwiye nirihe ngo ntaryo nzi, ngo ariko icyo nabonye ngo hari ubushobozi. Ubushobozi ubu, ubushobozi budaturutse mu ijambo ry'Imana ni nyabaki, ko ari amapepo mwahuye nayo. Imana idufashe cyane. Umuntu agatonda kuwa Mungu kuvuga ubutumwa bwiza mu isengero, n'umuntu w'Imana ngo ni ambasaderi w'ijuru hano, kuwa mbere azovyuka ku mupfumu kugira ngo amwongere agaheko. Ngo uno munsi ngo ubushobozi ngo ntibwakoze neza. Ukabangikanya Imana na Satani. Tivyo shoboka. Imana idufashe cyane. Haleluya. Rabingana abantu buzuremo ikinyoma. Ikinyoma kiganisha ku bwambuzi ndetse bishigikijwe n'iterabwoba. Mugabo akavuga ngo nabakoze b'Imana. Kinyoma. Muze babaha amazi y'umugisha. Jewe muzohora muva muhira muyanyoye ntayo nzobaho. Umuntu agenda akagura agacupa k'igihumbi k'amazi, akababesha ngo nayo umugisha muje gutora, akagurisha ibihumbi 10. Nta kora riha ngo bazoducungira umutekano, nta riha, nta kintu na kimwe. Ukemera ukahagura ngo utahanye ibitangaza. Nimba sengera amazi akagira ibitangaza, kubera ko atosengera kuyo mwizaniye, icyo si kibazo wa. Kubera ko atovuga ati murayigurira muze muyazanye ndayasengere, mukarinda kuyasangaho mukayagura ibihumbi 10, kandi mwari kuza muyazanye ku gihumbi, muriko murambugwa mukanura muvuga ngo mwarize muzi ubwenge. Amavuta babasiga ngo muhumanuke nimwoja kuyigurira, bakabasiga kuyo muzanye. Ariko bagende bagura ibido y'amawoki n'uducupa turi vide bakuye kwiyarara ahantu, babogareze ngo tuvuta kamwe yakubwire ngo kashohogwa ngo ugomba umugisha mwinshi ngo no miliyoni ngo akanako ngo ndakagusize ngo uzoga igikundira aho uciye hose. Bamara ko yagusiga ugashika utandukana n'umugabo, urugo rwanyu uhagira ivyago. Ubushobozi bw'Imana buca mu ijambo ry'Imana, niryo rihindura umuntu ryonyene. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iterabwoba ngo murakubitwa n'inkuba, inyatsira baka ibintu mutampaye ko. Naraye ndarota Imana yambwiye ngo mpibi, sha uzurotera abane je ntundotera, ndakwiyamye hakiri kare. Iyo Mana mwihererana muri babiri ikakubwira yuko nza kuguha ibintu, adresse yiwanje iyo Mana yayibuze, je kwitahaciye ngo imbwire ko mwavuganye. Imana ibwira uhabwa ntibwira utangaga. Muri abo babiri wumva ikwiye kubwira nde? Ikwiye kubwira utanga. None ko birivuga mu gitabo cy'Abanyekorinto cya mbere kavuga ngo umuntu yatanga ngo atanga nk'uko umutima w'ubigambiriye, kandi atagoberewe, kandi yongera nabinezererewe. Uraje kumbwira amakuru y'amahimbano ubesheye Imana nodaguha sizoguha. Uzoca ugenda undege kuri yo utiyanyimye,
muri ico gihe izoza imbaza ati wewe wanka gute, nzovugana sinari nabimenye n'ikindi gihe uzoza uranyibwirira. Nzoyibwira nti wamana wisirimwe amateka mitwe nawe urabizi, sinari nabimenye ariko kunyibwiriye ndamuha, ariko n'ikindi gihe uzuza umbwire. Uze kumbwira ngo ndaguha ibintu bya navunikiye, nkoreye imyaka n'imyaka ivyuya byabize, urandabye ndenganye uti iyo modoka Imana yimpaye ngo itayimpaye ngo abana bawe n'umuryango ngo bazogirira agasida rimwe, uzureke kubategera. Ndiko nasenga Imana ndayisenga ngo izo barindishije ikiganza cyawe. Abantu bagira ubwo bagacavuga ngo ya ngo ko Imana yavuze ngo sinokurirwa ndabura abana ngo yakire. Mubahe ngenda mubahe, ariko je ntibyakunda kuko ni kinyoma nabambuzi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nabonye umuntu yahangayitse cyane kubera ikigira 10, atumvikanye n'abarongozi b'idini y'iwabo. Sanga umuntu arahangayitse gose, ndamubaza nti niki, ati jewe nsobanurira, ati ikigira 10 ni toya si itegeko, heka ugitanga ushatse. No munsi ntabahereze bakiriho, hari intumwa n'abahanuzi n'abavuga butumwa. Aho icakabiri ati none ko jena nakijanye kandi ndagitanga minsi yose, bahejeje kumbwira ngo ntigikwiye, babibwiwe nande ko kidakwiye. Ati bagize iperereza baje kubazaho mpembegwa, basanga umushahara wanje bawugabuyemo n'10 ntibingana nayo ntanze, atari mfise ideni ndi no muri credit mbaza kwishura, ngo bakambwira ngo ya ngo bobo ninda bakwirize ngo ivyo ideni zose ganda bimenya ngo ariko Imana nabanje kuyikuramo. Tugira wibwe, Imana suko iharura. Imana tubabarire cyane. Imana yoyoberwa yuko umushahara wawe udakwiye, irazi yuko umushahara wawe utosuma n'iminsi 10, iminsi 20 isigaye ni nayo yonyene yaranje kamenya ingene urya. Irabizi, irazi yuko abana bawe batarariha minerval, irazi yuko utarariha ruwaye abandi, irazi yuko utaza kugura umuti w'umuntu agwaye. None irabirenze kibango banzumpe siyo. Tugira ubwoba iyo mivumo bakwatuye ko ntigufata, iyo mibembe bakwatuye ko ntayuzobona. Imana irabizi ukurera kuzi. Imana dufashe. Imbere yuko muzana guha Imana ishimwe cyane, mubanze mwitature na bagenzi banyu, mubanze mugende murihe ivyo muteza kuriha, musumira abana banyu. Imana ishimwe cyane. Nimwabona ibatunga bidakwiye, mugaruka ahubwo tubasengere kugira Imana ibongera umugisha. Tukaje gusega no guherana amabutike yose amafaranga yo kureba wari wayaronse ngo bace bakubesha ngo yazaniye Imana, uzobugira wibwe. Ndabivuze na kare ntibankunda, ndabivuze. Imana ishimwe cyane, haleluya. Hari icyo bazongera ubundi ho. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko abakozi b'Imana babikora ivyo bamenye ko bari kubariba, si ku ijambo ry'Imana rivuga. Namwembwe mumenye ko muri ko murasahugwa. Bibivuga ngo utange umutima wawe ugize gute, ubigambiriye kandi ubinezererewe atagahato kagiye. Amen, haleluya. Bwana ziviwe. Abantu baririrwa banegura abandi,
abandi banyabyaha kandi n'abari abanyabyaha nkabo. Imana idufashe cyane. Kubura umunyabyaha wabatijwe ntacyo usumbye umunyabyaha atarabatizwa. Icyo kimwe. Icyaha kijovye n'icyaha cyumutse cyose ni ibyaha. Ahubwo mbere utarabatizwa wewe yonagirirwa imbabazi nyinshi kubera kutamenya. Ariko wewe amenye ijambo ry'Imana, ukemera kugarika ikirenge mu cya Kristo, ukemera kumukurikira no gusa nawe, ukagaruka gumura umunyabyaha, ni we munyabyaha mubi gusumburi atarigera yemera Imana, atumva ijambo ry'Imana. Bibiliya ngo ucumura nibigirankana kandi abizi, uyo ngo nta kindi abagisigaje atari urubanza gonyene. Haleluya. Bwana sifiwe. Abantu rero barehe gucira imanza abandi kandi nawe imitima yabo ibagiriza yuko ari abanyentege nke, ari abanyabyaha. Amen. Haleluya. Ndabibutsa akantu ka yambwa, imbwa zihiga. Hari imbwa zihiga, imwe muri zo iyo zubuye akaba ariyo yiruka ikamifata icyo zubuye, izindi zarushe. Imana dufashe. Hanyuma rero umunsi umwe ngo zubura agakwavu, zikiruka ko nako agakwavu ziko gacenga nka Messi ni kimakanaki. Umukinyi kamakanaki mwari mumuzi, Imana shimwe cyane, w'amacenga meshi. Agakwavu zikiruka ko aho zokubise ukabona gaciye mu maguru kandi karazisiga zirateba ibirimi birarekera. Iravuga biti nta kundi genda uradusesa. Ya yindi mbwa yama yishima kuri zo, ngo zo ntizizi kwiruka, ngo niyo yonyene yamifata. Iriruka agakwavu nako karakovya kabisa, karuhira kuyisiga. Zigenza zicaye zaruhutse, zirarindiriye ko hari ikintu izana. Ngwize iza ihezagirika atakintu ifise. Ati bigenze gute? Ati ransize. Karagusize. Ati karansize. Ati mugabo reka twumvikane. Ati kameme ibintu no kubiha agaciro mu karabo. Ingene kansize ifoko ndabexplica, ndababwira impamvu. Abantu benshi bamana impamvu zo gusigura ibibi byabo n'ububegito n'intege nke zabo ntibazemere. Ati kameme jewe nariko niruka ndonderera asiyo, ariko nako kariko kiruka ngo gakiza amagara yako. Aturumva umurindi wo kwiruka ntiwari kungana, kuko icatuma kimwe cyose ciruka. Mwumve nawe jewe naho ntojya nzogeje, ariko ko kiyo gapfa byari birangiye. Atro kubera ivyo kansize. Izindi mbwa zayiraba zitirekareka, ingo dusubire inyuma dutahe, ariko ureke ubwibone nawe urimbwa nk'izindi. Rero niko ndavuga ngo umuntu wese ntagahinyure mugenzi we, ntagasuzugure mugenzi we, ntagacire urubanza mugenzi we kubera ivyamuraniye canke intege nkamubonako. Nawe ubwawe uzi yuko hari ibyo udashoboye. Iciza ni iki? Ihane. Iyo umunyabyaha yumvise ijambo ry'Imana kumva riramukubise rimubereye iciro rimwesa aho yacumuye, ni yihane, nta yandi mayeri. Nimba wo buri reverend, nimba wo buri bishop, nimba urinde uri umunyabyaha ukumbarira gutikuye gwa kumavi, manika amaboko nguti Imana mbabarira. Imana shimwe cyane. Ariko mayina hari abantu barengeye ahantu kwihanira abantu babona kubera aba VIP, aba VIP, very important person. Imana shimwe cyane. Ariko nta mu VIP ariho mwisi asubye u VIP Dawidi. Dawidi yari umwami akomeye, imyaka n'ibihumbi iraheze yarapfuye,
nuno munsi imva yiwe muri Israeli icunzwe n'abakomanda gusa bayiha icyubahiro kirenze. Ariko Dawidi umunsi umuvugishwa n'Imana mubwira ko yacumuye ku Mana, tiyaravye ivyubahiro afise, tiyaravye ko ari kumwe n'abakozi bo mu rugo, tiyaravye abungereho bari yaravye bamucunge mutwe, yaguye ku mavi ararira akubita inda hasi aje imbere y'Imana aravuga ati Imana mbabarira ndumunyabyaha. Ariko no munsi abantu kwihana byabereye ikibazo gikomeye, bashiramwe ibiharuro byinshi, abandi bakihana ukagitahana ngo abantu ntibomenya yuko wacumuye kugira ugume witwa umweranda no mutagatifu, kandi umutima wawe warasivye igitabo cy'ubugingo, izina ryawe ryarakuwemwo, uruzotaha muri Gehenomu. Bantu b'Imana agomba ndababwire ngo turondere Imana bigishoboka kwaboneka. Niko ijambo ry'Imana ryavuze, murondere uhoraho Imana bigishoboka ko abonwa. Yohana bwishengero gire wadikera avuga ati ryarimo abantu b'abanyabwibone kandi babakire, bo bakibwira ngo baratunze kandi bubatse ishengero ryiza rikomeye ngo n'abantu bahambaye imbere y'Imana. Imana ituma Yohana ngo genda bambwirira uti mwebwe ico mupfa, mwibwira ngo muratunze murakiza kandi ari mwebwe batindi mwafutanye, mukavuga ngo muraberewe kandi mugenda menye imbere y'amaso yanje, mukavuga ngo murabona kandi muri impumyi, naba ngo nimuhindukire muze kuri jewe, mungure ko amavuta yo gusiga ku maso, mungure ko inzahabu nziza agakiza kanje ngo kugira ngo mubone kubona n'ahandi hoho Gehenomu irabasamiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari umuntu yumva avuga ati jewe ndagomba gusengerwa, ndi kure y'Imana, ndagomba kogera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ndondere Imana bigishoboka, tazoze guca amateka, ntarongera kwandikisha izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Nimba hari duze ukuboko dusenge turarangije. Umunyavyaha umwe agira ati jewe umwe ku giti canje, Imana ishimwe, arahara agomba kuvuga ati ndihana, tawe baza umutima wawe, Imana iguhezagire inshuti yanje. Ndabona umwe hariya, nta wundi. Haguruka we wadugije ikiganza, haguruka. Ndabonye uwundi mukobwa hariya, uhaguruke. Uwundi avuga ati nanje ndakeneye. Bantu b'Imana, aho basuzuma mu mitima yanyu uru rukundo Imana dushakamwo murarufise? Nta cyumba cy'uburyarya kiri muri mwebwe? Nta migabo mibi mugira? Nta bantu bifuriza abantu ikibi cyangwa bakanezererwa ibyago bya bagenzi babo? Ntimuriho? Baza umutima wawe. Nimba hari uhaguruke ku maguru abiri dusenge Imana. Imana ishimwe, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Ndabura n'abandi bahaguruka, nawe ahuru uhaguruke. Birashoboka yuko nifuriza umuntu ikibi witwaje ngo nuko nawe yakugiriye nabi. Imana kugira ngo babarira kandi abanse banyu mubasabire mubahezagire. Ntagwitwazo na rumwe ruhari ukwifuza ikibi, kuko Sekibi ni Satani kandi abamukoreye nabo bazohembwa kubabazwa ku bihe bidashira. Ariko abakoreye Imana bakihanganira imibabaro yabo, bagakunda abansi babo, bakabasabira imigisha, kuko Imana yavuze ngo guhora si ukwanyu, uguhora n'ukwanje. Nimba ugomba ko Imana iguhorera ikibi wakorewe, yegere uyibiharire gusa, ibindi izokwimenya. Kuko yavuze ngo umunyakibi wese ikibi yakoze natihana nzokimusubiza ku mutwe. Guhora abansi bawe nta n'ibyo woshobora, ariko ureka Imana izoguhorere. Wewe ikigusaba hezagira abakwanka. Imana ishimwe cyane. Niwahura n'ushonje yakugiriye nabi no mugaburire, nimwahura nyotewe umuhe ivyanywa, niwabona akeneye impuzu nayimuhe, ariko upfukama imbere y'Imana uvuga uti Imana ndagomba gusa nawe. Nigeze gusoma agatabo kavuga ngo yaba yari Yesu muri kino gihe yacakora iki. Muri situation yose woshikamwo uzoza urishira mu gishingo cya Yesu uvuga uti nk'ubu
bigenze gutya Yesu yari guca akora iki? Yakora iki? Umwibuke ku musaraba abambwe n'ibinyoma byabo yagaburiye, abambwe n'ibinyoma byabo yazuriye abantu, yakijije ingwara, abandi akabagirira neza, bari munsi y'umusaraba bavuga ngo nabambwe banezerewe. Aduza amaso mu ijuru avuga ati Imana bababarire kuko ntibazi icyo bakora. Situation uzocamwo uze uhagarare muri Kristo uvuga uti yaba yari Kristo amaramajwe kuno yari gukora iki? Umwana w'Imana bamuciriye kwa mate ntiyahindukiye ngo basubiza ayandi, bamushikuye ubwanwa arababara, ari umwami aritekanira ngo amera nk'intama igiye hehe kubagwa, kuba yarazi ko mu nsinzi yiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe. Ni imitego myinshi Satani azodutega kugira ngo atunanize ntituzobona Imana, ariko muri situation yose ugezemo wewe ukumva urananiwe, hagarara muri Kristo Yesu uvuga uti nk'ubu yaba yari Yesu atutswe gutya yari gukora iki? Yaba yari Yesu abeshewe gutya yari gukora iki? Yaba yari Yesu ahemukiwe gutya we yari gukora iki? Ico gihe ijwi ry'Imana rizokuvugira mu mutima, umenye ingingo ukwiye gukora. Nta nibikomere by'umutima uzogira, uzosanga umutima wawe utekanye, kandi abakwanka bahari, abagutega imitego bahari, abakuvuma bahari, abakugwanya bahari, n'abagutoteza bahari. Ariko ni wemera ugahagarara muri Kristo Yesu, umwami w'amahoro azoguhera amahoro mu isoko y'umubabaro, aguhera amahoro ahantu atamahoro ahari, kubera wemeye kuba muri we. Hari undi ahaguruka dusenga Imana. Mwigire hano imbere twisengera Imana. Mwigire hano imbere mwe mwahagaze dusenga Imana. Nawe utashoboye guhaguruka, ubuzima bwacu ni bugufi cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo babugereranya ngo n'ubwato ku mazi, ngo duca mu kiyaga cy'ibigeragazo byinshi by'imibabaro, ngo ariko duhumure kubera umugabisha ninde? Ni Yesu. Azodushikana amahoro, ngo kandi yamara kudushikana amahoro ngo ntituzokongera kwibuka amakuru y'urugendo, kuko urugendo rwo kuvino ruragoye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nawe wasigaye wicaye uhaguruke udufashirize gusenga aho uri. Amen. Bibiliya ivuga ngo uhagaze afata ukuboko watemvye amuvyutse. Ntugacire imanza abandi, kuko Yesu yarabivuze ati abantu benshi baze kwitegereza akabango kari mu jisho rya mugenzi wabo, ariko yaba ari mwibigiga binini binini. Uyu muntu atemvye ufise devoir imwe gusa yo kumwegera ukamufata ukuboko ukamuvyutsa.